kugira akarimi gasosa imbere y'umuntu kandi mu mutima atari ko biri n'akaga kandi n'uburyarya bubi cyane. Kandi aho rero hari igihe umuntu aca agenda anezerewe ngo kazima ibiri muri jewe atavyazi. Ariko reka ndakwibutse, wari wibuka ko Imana izi byose? Twari dukwiye kwimenyereza kuvuga ukuri kuri mu mutima wacu, byaba bibi cyangwa vyiza, tukabiserura imbere y'abantu bakabimenya. Kuko hari umunsi ibintu byose byagizwe. Reka nsubire ndabaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV, yamboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe, wewe utarayifyondako bayo utarafyondako, kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko maze urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza umunota ku yundi. Abamenyesha amakuru indwi baraciriwe igihano co gupfungwa ubuzima bwabo bwose no kunyagwa utwabo twose muri 2021. Umumenyesha amakuru Jean Bigirimana agira kwize imyaka indwi atazwi irengero kuva afashwe n'iperereza. Burundi nico gihugu conyene gipfunze umumenyesha amakuru w'umukenyezi muri Afrika nzima. Florian Irangabiye yarayaciriwe igihano co gupfungwa imyaka 10 azira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Mu gihe uno munsi genekerezo rya 3 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2023 isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'abamenyesha amakuru. Uburundi bubandanya kuboneka mu bihugu bihonyora ubwo bwigenge. Intwaro ya Perezida Ndayishimiye ntisa niyigiye kuvyorosha. Nta yindi ntwaro yari bwakore ikintu nk'iki mu Burundi. Intwaro ya Ndayishimiye yaciriye abamenyesha amakuru indwi igihano co gupfungwa ubuzima bwose, kunyagwa amatungo yabo yose no kumara imyaka 20 badashobora gukora akazi na kamwe mu Burundi. Abo bamenyesha amakuru ni Anne Niyuhire yahoze ari umuyobozi wa radio Isanganiro, Innocent Muhozi asanzwe ari umuyobozi wa Tele Renaissance, Bob Rugurika asanzwe ari umuyobozi wa RPA ijwi ry'abanyagihugu, Patrick Nduwimana yahoze ari umuyobozi wa Radio Bonesha FM, Gilbert Niyonkuru yahoze arongoye uruganda rw'amakuru rwa RPA, Patrick Mitabaro yahoze arongoye uruganda rw'amakuru rwa Radio Isanganiro, na Ricade Havyarimana yari umumenyesha amakuru wa Radio Isanganiro. Iyo ngingo yashizwe ahabona na Alfred Innocent Museremu yararongoye iperereza mu gihugu hagati ku wa mbere z'ukwezi kwa kabiri 2021. Iyo ntwazangabo mu iperereza yagiye muri sentare Ntahinyuzwa asaba ko bamanika urubanza RPS 100 rucira ivyo bihano abantu 34. Urwo rubanza rwitwa ko rwasomwe ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 kandi atari vyo. Kuri iryo genekerezo umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse yasohoye urwandiko ruvuga ko urubanza rwigijwe ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 murantunga, no kuri iyo tariki ntirwasomwe. Abaciriwe ivyo bihano ntibigeze baburana. Sentare yaranse kubera ivyo bagirizwa. Sentare yaranse kubereka ivyo bagirizwa. Abashingwamanza bagiye kubibaza barahatswe gupfungwa. Urwo rubanza rutanga ibihano vy'ikivunga. Urwo rubanza rutanga ibihano vy'ikivunga rutabanje gutomora icumwe wese yoba yarakoze.
Mu mateka y'u Burundi nta ntwaro n'imwe yigeze yubahuka gucira ibihano nk'ivyo abamenyeshamakuru kiretse ya Evariste Ndayishimiye. Inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Yohani Bigirimana kuwa 22 z'ukwezi kwa karindwi 2016, umumenyeshamakuru Jean Bigirimana yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza bamukuye i Bugarama, aho yaragiye guhura n'umukozi w'iperereza yitwa Abel Yahishakiye. Jean Bigirimana yagiye azi ko agiye kurondera amakuru, ntiyamenye ko aguye mu mutego. Abakozi b'iperereza baramufashe, baramuboha, bamwuriza imodoka y'iperereza mu ntara ya Muramvya. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Yohani Bigirimana yahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD kuva akiri muto cane mu mashure yisumbuye, aho arangirije amashure mu gisata c'amategeko ca kaminuza y'u Burundi, yakoreye radio Rema FM ya Wirinyamitwe. Jean Bigirimana ari mu batashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri 2016 yaronse akazi mu kinyamakuru Iwacu, uwo mwaka nyene acaranyuruzwa. Leta y'u Burundi ntirigera ivuga iyo yamushize. Muri Afrika nzima u Burundi nibwo bupfunze umumenyeshamakuru w'umukenyezi Floriane Irangabiye no umumenyeshamakuru wa Radio Igicaniro ikorera hanze. Muri Myandagaro 2022 Floriane Irangabiye yaje mu Burundi kuraba umuvyeyi wiwe yaragwaye, we yarasanzwe azaraza mu Burundi kubera iyaba mu mahanga si impunzi, yagiyeyo kera. Kuwa 30 z'ukwezi kwa munani 2022 mu gihe yaraduze ku rubanza rw'umuryango, yarahagaritswe n'iperereza. Muri Nzero yaciriwe na sentare nkuru ya Mukaza gupfungwa imyaka 10 no gutanga amande y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Yagirijwe icaha kidasiguwe neza co kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi, atteinte à l'intégrité territoire nationale, kandi atacemezo cavyo na kimwe cerekanywe. Ejo haheze Cour d'appel ya Bujumbura meri yagumijeho ico gihano. Uburundi burafise abahanuzi babi cane. Guca urubanza nk'urwo buca amakunga himbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'abamenyeshamakuru bisa no gusaba isi yose kuraba ivyo abamenyeshamakuru bakorerwa mu Burundi. Uburundi bufise ibimenyeshamakuru 237. Iyo havuze ubwigenge bw'abamenyeshamakuru, abategetsi b'u Burundi bibutsa ko igihugu gifise ibimenyeshamakuru 237 vyemewe n'amategeko, ariko ico ntaco kivuze. Ni ibimenyeshamakuru bike cane bishobora kubahuka kuvuga ivyo ubutegetsi budashaka canke gutohoza ku mabakorwa n'ubutegetsi. Ibimenyeshamakuru vyinshi bikora akazi ko guhayagiza ubutegetsi canke bugatanga inkuru zivuga abaririmbyi, abakinyi b'amareresi, inkino n'inkuru zo gutwenza. Abarundi baronka amakuru y'ibinyegezwa mu binyamakuru bikorera hanze no ku mbuga ngurukana bumenyi z'abaharanira agateka ka muntu bari hanze y'igihugu. Abamenyeshamakuru barenga 60 bari mu buhungiro kuva muri 2015. Ico ni ikimenyetso gihambaye cane mu bijanye na demokrasi. Intwaro za Ryogora Duhure zirangwa n'ibimenyeshamakuru bitigenga, zirazirana n'ivyiyumviro vyigenga. Demokrasi ihera mu kureka abanyagihugu bagaserura ivyiyumviro vyabo atabwoba. Ahatagira umwidegemvyo w'abamenyeshamakuru ntihashoboka amatora meza. Guhonyora agateka ka muntu biriganza, kurya ibiturire bikorwa atacamira. Kwanka umwidegemvyo w'ibimenyeshamakuru birafasha abansi biterambere mu gihugu. Ico abategetsi benshi batazi nuko ahatagira umwidegemvyo w'abamenyeshamakuru hagwira ibihuha, kandi abanyagihugu bakavyizera kubera bibaza ko abategetsi babesha. Ariko hari ibinyamakuru vyigenga, ijambo ry'abategetsi rigira agaciro kubera ryemezwa n'abazwi ko badafatanye nabwo. Hari ikintu
nakunze cane muri zino ndwi zibiri kubona General Alenguiyome Bunyoni yarakeneye gutabarizwa n'ibimenyeshamakuru vyahunze kandi ari mu ba mbere babitembagaje. Ivi vya RPA igikorera, iyaba RPA igikorera mu Burundi hari vyinshi vyari kugorana ko babimugirira kubera vyari guca bishirirwa habona hakiri kare. Burya abibaza ko bakomeye nibo ba mbere umunsi umwe bazokenera ibimenyeshamakuru vyigenga, abasigaye bashoboka bakahakura icirwa. Rwaye ruciriwe umumenyeshamakuru Florian Irangabiye n'urubanza rw'iterabwoba rugamije guhama umuryango w'abamenyeshamakuru mu Burundi. Ivyo bishikirizwa na Vital Nshimirimana arongoye urunani Force, aho avuga ko yihweje uko urwo rubanza rwaciwe atakindi kiruranga atari gukorera ikibi Florian mu kumubabaza ku mutima no ku mubiri kugira ngo bikunde batere ubwoba n'abandi bamenyeshamakuru. Ni mu gihe guhungabanya umutekano w'igihugu arico caha uyu munsi gikoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo upfunge uwo wese batavuga rumwe. Dutege yompi Vital Nshimirimana. Ku by'ukuri uravye ukuntu bafashe Florian Irangabiye ukabona ishavu n'inzigo bakoranye dosiye yiwe, ingene bamupfunze bakamupfungira kure y'umuryango ku buryo atanuja kumugendera, hanyuma tukumva ingene urubanza barukoze agasakisaki banarunyaguritse wanashaka, hanyuma kugira ngo bamucire urubanza nk'ubwo twabonye biragaragara yuko ari urubanza rw'iterabwoba. Urubanza rw'iterabwoba rufatiye kuri Florian Irangabiye mugabo ruhama umuryango wose w'abanyameshamakuru, uko urubanza rwo kumukorera ikibi, rwo kumuturubika, rwo kumuhungabaniriza ubuzima bwo ku mubiri n'ubwo ku mutima, mugabo ku ntumbero ivyo bamukoreye biheza bigakora no ku banyamakuru bose, hamwe umunyamakuru wese aheza akibaza yuko abanyamakuru baba bagifise ikibanza mu gihugu cy'u Burundi, kuko nta hantu na hamwe bigeze berekana yuko Florian Irangabiye yakoze ibikorwa bamwagiriza, ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Kira noneho igihugu abakirongoye bo nyene vuga yuko ata bibazo by'umutekano bihari, kwa mahoro asasagaye mu gihugu. Ntivyumvikana rero ngene ufatira ku muntu umwe rudende bakamwegeka kw'inteba bakamwagiriza icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ico ni icaha coroshe kwegeka ku muntu, kuko umuntu yondavuga yuko ariyo ndahiro y'intwara ya CNDD-FDD. Ubonye umuntu bamwegetse ko icaha cyo guhungabanya inzego z'igihugu ucumenya ivyo ari vyo, ucumenya yuko atari urubanza mugabo ari ivyo barementanije kugira ngo bashobore gupfungira umuntu ubusa, hanyuma binatera ubwoba uwe, umuryango wiwe hamwe nabo bakorana. Naho biruko umushingwamanza Vital Nshimirimana hararemesha umumenyeshamakuru Florian Irangabiye akizera ko hari umunsi ubutegetsi kwikubita gashi narijya uhereye ku makungu, amashirahamwe yigenga hamwe n'abamenyeshamakuru bose batiteguye guhesha kugira ngo ubutungane bw'ihiteka mu guca izibereye. Dusubire twumvirize Vital Nshimirimana. Hanyuma rero tubonewe akaryo kugira ngo tumuremeshe. Biragoye kumva, biragoye gutahura ingene umuntu aciga urubanza nk'ubwo, mugabo byongeye turabizi yuko nk'uko abarundi babivuze bati nta mvura idahita. Turibaza yuko umunsi urizina abarongoye iki gihugu bazoheza bakigarura bakabona yuko gufungira umunyamakuru ubusa ataco yagirizwa atanyungu igihugu c'u Burundi kibikuramwo. Raba amakungu yose uno munsi hanze amaso iyo leta, amakungu yose ntasiba gusemerera asaba iyo leta yuko yorekora Florian Irangabiye, kandi ntibibaze yuko abantu bazokwigira bahesha, haba abanyamakuru, haba amashirahamwe, haba abanyamahanga baza akamaro k'umwuga wo kumenyesha amakuru.